Ndashimiye Imana namaze kumva ijambo Imana yampaye mu ndirimbo, none dusome Matayo 6:2-5. Nico gituma ndababwira ntimukaganyira amagara yanyu kubyo muzorya canke kubyo muzonwa canke umubiri wanyu kubyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya canke umubiri nturuta ivyambagwa? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumbya uko yareha n'ukuboko kumwe? Ikibaganyisha impuzu ni iki? Nimurabe amashurwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirirwa aratama, ntajisha impuzu, ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi ityo biriho uyu munsi, ariko ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonwa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga nivyo bitwararika. Ariko so mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Ariko mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivy'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo. Umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Imana nihabwe icubahiro. N'aya majambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Tutaraja muri vyinshi, n'amajambo yumvikana cane. N'uwafatiriwe canke yagoye atashoboye gushika hano, umubwire ijambo ry'Imana wumvise, umubarire uti reka kwiganyira ntibibereye abana b'Imana. Ko mutavyakira? Reka kwiganyira canke guhagarika umutima, ico ntikibereye abana b'Imana. N'amajambo yavuzwe n'umwami Yesu Kristo, yaratanze akarorero ku bintu biriho uno munsi. Aratanga akarorero ku bintu vy'ibiguruka mu kirere. Hano yariko aragirana ikiganiro kumbure n'abigishwa. Hanyuma rero kuko Yesu bakiri kumwe, haragera ikibazo bati Yesu bimeze uku nuku. Hanyuma rero Yesu ico kibazo agaca gikemura. Hanyuma rero Yesu yarazi niyatandukanwa nabo yuko bashobora kuzogira ikibazo. Nkuko none munsi umuntu ashobora kugira ico kibazo Yesu yagiranye n'abigishwa biwe. Arababwira ati ntimukiganyire, arabategura hakiri kare ati nihaba ibi n'ibi ntimuze mwiganyire. Arabaha uburorero ku nyoni ati ntizibiba, ntizimburira mu bigega, ati ariko so wo mw'ijuru arazitunga. Ntimuzoganyire ivyambagwa, ntimuzoganyire ivyo muzorya. Twumvise mu ndirimbo ngo tusisumbukiye cakura wala nyumba. Ntiduhagarikire umutima ivyo turya n'amazu. Ariko hano Yesu yavuze ngo ntimuzokwiganyire ngo muzorya iki, muzokwambara iki. Aratanga uburorero ku mashurwe ingene yashajije, ati data aravyambika, data aratunga inyoni, atariko mwebwe murabiruta cane. Siko none? Ibindi vyose Imana mu kubirema yavuze ijambo
aravuga ngo ntihabeho iki bibuko nyene, habeho iki ibintu byose bidukikije biriho ngaha kuri iyi si. Imana mu kubirema yavuze ijambo bica bibuko nyene, ariko igeze ku mwana w'umuntu iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganze ibyo twaremye byose. Mwumva umuntu yaremwe mu ishusho y'igiki? Mu ishusho y'Imana. Hajya Imana rero ukuntu imeze, Imana ni urukundo. Yesu nashimwe. Kuko Imana igirira neza ikiremwa cayo, byaba ibikoko yaba umuntu, Imana naho woyibabaza, Imana ni urukundo. Yesu nashimwe. Kuko iyo abatari urukundo twese tuba twapfiriye mu byaha, ariko Imana kubera ari urukundo igaburira umwicanyi, siko none? Igaburira umusambanyi, igaburira umuntu yankana. None mwarigeze mubona imvura igwa mu bantu bubaha Imana, abatubaha Imana ntigwe? Imana rero n'urukundo igirira neza abayubaha n'abatayubaha. Ariko rero hariho itandukaniro Yesu yavuze ngaha muri Matayo. Aha yari kagirana ikiganiro n'abigishwa biwe, arababwira ati ntimuze muhagarikira imitima ku byo muzorya, ku byo muzokwambara, ati ibyo byose Data arazi ko mubikena. Atariko itandukaniro rero ry'umuntu w'Imana. Yesu aravuga ati ariko ku 31 ngo nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonwa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo byose abanyamahanga ari byo bitwararika. Ariko so wo mwijuru arazi ko ivyo byose mugirane mubikena. Itandukaniro rero Yesu yavuze ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka, ibindi byose Data arazi yuko tubikeneye. Hariho ahantu rero hakomeye naho havuze ngo kuko ivyo byose, impuzu, ibyo kurya, y'amazu, ngo abanyamahanga, handi mu rundi rurimi havuga ngo kuko ivyo byose abapagani arivyo bitwararika. Arababuza nimba abapagani, abantu batizeye Imana, bahagarikishijwe umutima ngo mbega nzobaho gute, mbega ko ibintu bizimvye, mbega ko amazu azimvye, mbega ko ibintu byahindutse. None uko siko ruririmbo ruriho mu isi yose, bavuga ati ibintu byazimvye, ibintu bimeze nabi. Erega Bibiliya bivuga ngo kuko mu gihe cy'iherezo hazobaho ibihe bimeze gute? Bigoye, ibihe bigoye. Yesu yaravuze imbere yuko aza yuko hazobaho ibihe bigoye, hazobaho amapfa, hazobaho kunyiganyiga, hazobaho ibindi intambara isi yose. Ibyo byose ngo ni itanguriro ryo kugirane, ryo kuramukwa. Ibyo nivyerekana yuko umwami Yesu Kristo agiraze gutora ishengero. Nico gituma rero Yesu yaraduteguye, aravuga ati nimba umuntu adafise Imana, Yesu nashimwe, Yesu adufashe. Nimba umuntu atizeye Imana, yohagarikira umutima ngo mbega bizogenda gute, ngo mbega nzobaho gute, mbega muri kino gihe ubuzima buroroshe canke burazimvye? Burazimvye. Umuntu yohagarikira umutima ati mbega bizogenda gute, mbega bizogenda gute. Ariko Yesu yaratubujije. Yesu nashimwe. Usomye mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana
nahone Yesu yarabivuze 14 yarabivuze. Ubutumwa bwa Yesu tuhasome 14 aho nyene aravuga ngo 14 ku murongo wa mbere, nimuhagarike iki imitima yanyu, mwizere Imana nanje mugirene, munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho mugirane, abariho muba. Imana nishimwe. Yesu aravugana n'abigishwa biwe, arababarira ati ntimuhagarike iki. Uyu munsi umuntu afise icyo ariko ararya, uyu munsi umuntu afise ibintu byo kwisi, mwibaza ngo barorohewe? Barahagaritse umutima. Uri karadandaza aravuga ati ejo arashobora guhagarika umutima ngo ejo nzohomba. Icyo ni kibaho, kandi arafise ivyarya n'ibyo asigaza. Mugabo arashobora guhagarika umutima kandi ari umuntu yizeye Imana, mugabo akibagira aho hantu ari yuko ejo atariho yari. Ingorane rero twe dufise ingorane yo kwibagira iyi Imana yadukuye. Imana irabwira Abisirayeli, nimwamara gushika i Kanani mukarima mukimbura mukarya mugahimba, muze mwoye kwibagira iyi Imana yabakuye. Ingorane rero abakirisu bafise muri iyi minsi, babona ibihe barimwo bakibagira ivy'Imana yabarenganije. Yesu nadufashe. Umuririmbyi yaririmbye ngo iyo ubonye hari amarushwa menshi ateye ukibagira yuko utagikira, uca uharura imigisha yawe uko ingana, wibukiye Imana yagukuye. Yesu nashimwe. Aho umuntu wese asubije amaso inyuma yo kwibuka ati mbega mu myaka 20 iheze nari imeze gute, mu myaka 10 iheze nari imeze gute. Jambo ry'Imana rivuze ngo ndimukiganyire ngo tuzorya iki, tuzokwambara iki. Ndimuhagarika imitima. Yesu aravuga ngo ndimuhagarika imitima, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho ngo ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, ngo aho nzoba ndi namwe abariho mugirane, abariho muba. Ndababaza ikibazo rero. Yego, kandi ijambo ry'Imana rero, ijambo ry'Imana harya riragoye. Yesu yarabitubwiye ko agiye kudutegurira hacu, azogaruka kutujana. None ataraza kutujana ubu turi hehe? None turi kwisi. Je ndibaza mu bantu bari ngaha nta muntu yaraye mu musereke ariho, nagorora ukuboko. Hari umuntu yaraye mwikanivo? Mwese ntimwaraye mu mazu? Waraye mu nzu y'ivyondo, mugabo waraye mu nzu? Waraye muri etaje? Waraye mu nzu nta umuntu arara mu nzu y'inzahabu? Na umuntu wese uko yoba yaraye, mugabo waraye usinziriye. Be murazi yuko umuntu ashobora kurara mu nzu imwe bavuga ati ijya n'inzu ikomeye cyane, mugabo akarara adasinziriye. Uwugaza agasumari nawe mu minota 5 akaba ari karagona. Imana byose yarabiringanije. Erega Yesu ni umwami wa bose, ni data wa twese. Hari ikintu yavuze ngo ndabasigaranye iki? Ndabasigaranye amahoro. Ngo Yesu ndabagabira nk'uko abisi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ngiki ikintu rero turushije abantu batizeye. Arashobora kuba afise ivyarya n'ivyo asesa n'ivyo agirane, mugabo ntibirenge ngaha, akarara adasinziriye. Yesu aravuga ngo ntimukiganyire ngo muzorya iki, muzokwambara iki, kuko ibyo byose abanyamahanga nivyo bitwararika. Ariko mubanze mwitwararike
ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi navyo muzobironkera ubuntu. None aha duhagarikisha umutima ni ukubera kutizera Imana. Kutizera Imana, kwibagira iyi Imana yadukuye. None umuntu yubatse etaje arara mu vyumba bingahe? Arara mu vyumba bingahe? Arara ku gitanda kinganike kishaka kibe imetero 2 kuri 2, mugabo aryama kangana n'umubiri wiwe. Ashaka agire amamiliyaridi kuri konti, aca amasahani angahe? Ahubwo mbere mwene baga n'isahani nta yakimara, mugabo wowe babiguhereje urumva korora ibiganza ushimira Imana abo yahezagiye, abahezagiwe n'Imana korora ibiganza. Wowe uracaje umunyu ngo ntiwahezagiwe, uracanywa isukari na biraboneka buhoro buhoro, amateke urarya, ibijumba urarya, intete urarya, umuceri urarya, inyama urarya. Abandi nabo byaraza n'ibikirenga ngaha, hamukarara uraganya ngo Mana wangi erega yobiguha hari gihe cyo urakayaba. Ntimukiganyire ngo nzorya iki nzonwa iki. Abanyamahanga nivyo bahagarikiye umutima. Twese ingene twavuye mu nda za bamama murabizi, hari umuntu ya kera niho babesha ngo umuntu yavukanye imbuto, baca bafata ubumera bagashira mu kiganza cy'uruyoya kugira ngo agume mu abana bo mu nda y'ingoma. Siko none kera uko twaje niko tuzogirana, niko tuzogenda. Muzoraba umuntu yagiye basha nta kiretse ntavyo nzi uko byakunze bamuha impuzu nshasha, nta n'urufaranga ruba rurimo, agenda uko yaje. Nico gituma rero ijambo ry'Imana ritumariye ngo mwirinde ntimuhagarike imitima. Hari ibintu bihagarikishije imitima abantu benshi, ngo mbega ko nize bizogenda gute, mbega kw'imyaka injanye bizogenda gute. Ico si ikibazo cyawe. Yesu yavuze ngo banza mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi navyo biza inyuma. Uhagarika umutima ngo amazu abanyabyaha barayafise, uhagarikira umutima ivy'isi abanyabyaha barabiturusha. Yesu yavuze ngo ntimuhagarikire imitima ivyo abanyamahanga bitwararitse, ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi navyo Yesu niyabona bikwiye azobiguha. Yesu nahabwa icubahiro. Naho niyabiduha sawa, atabiduhaye yaraduhaye agakiza. Jambo ry'Imana rivuga ngo wirata ntiyirata ikindi, ariko yirate yuko yamenye Imana nuko izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Ntihagire ikindi umuntu yirata, nta bindi. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ntimuhagarikire imitima yanyu ngo bizogenda gute. Bantu benshi bariko bariganyira ngo bizogenda gute. Yesu rero aratubuza kirazira. Umviriza, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni makeya, menshi cyane, ariko uhora hagira ante ayamukize yose. Dawidi nawe yarabivuze ati ndaho ndigeze mbona umugororotsi yagizene yahebwe cyangwa urubyaro rwe ngo rugirene rusegerereze. Icyo ni ijambo Imana yavuze. Yesu yavuze banza witwararike kugororoka, witwararike ubwami bwanje, ibindi navyo Yesu arazi kubikeneye. Yesu ashimwe. Imana hari igihe Imana ireka umuntu akabicamo. Musome gusubira mu Byagezwe 8. Imana iremera ko duca mu mageragezwa, iravyemera, ariko ayo mageragezwa ucamwo sayo kukwica nayo kukuvugutira. Imana nishima. Erega Imana ntuzoyibona uhazi, Imana uzoyibonera mu mageragezwa. Gusubira mu Byagezwe 8, gusubira mu Byagezwe 2 itarahinyanyuga urupapuro rw'215 umurongo wa 3. Reka mbere kuri 2. Kandi muze mwibuka urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoye imyaka uko ari 40 kugira ngo bacishe bugufi. Mwavyumvise? Abacishe iki? Abacishe bugufi. Imana hari igihe ducisha bugufi. Yesu ashimwe. Imana ikiri guhezagire.
rindira mbanze mugume ngaho. Imana igira iguhezagire. Sinzi ngo umuntu Imana yabwiye ati ubu rero ndaguhezagiye aca abanza ava mu kazi ino rimwe ribanza gusohoka mu kirato. Imana hari igihe abantu Imana yohezagira ubunyene boca bagwa, Imana yobahindurira ubunyene boca bagwa, boca bava ku Mana. Imana igira ihezagira umuntu ibanza kumukuramwo ikakurukisha ibintu byose, ubwibone, amanyama. None Imana igira ikoreshe Mose yabanje kumurukisha iby'ibwami, abanza kuja kuba umukobwa ku ndaro, iramuhingura mu bugaragwa imyaka 40, aragira intama b'umukobwa ku ndaro, ibanza kumucisha bugufi. Imana Abisirayeli yabacishije bugufi, nawe hariho ibyo iri kuracamwo, Imana iriko iraguhingura. Bibiliya ivuga ngo umuriro wo kutugerageza uri hagati yacu. Umuriro rero n'amageragezwa, n'abantu bakakwihendako ngo nta muntu yohura na bijya bintu atacumuye, wanguha ntiyakoze icyaha. Imana iriko iramuvugutira. Hari ahantu nasomye mu Baheburayo ngo Imana ikangira abikunda, ngo ni umwana kadakangirwa. Muzovuge make ku muntu w'Imana, Imana iriko iramuvugutira. Ejo nivyahinduka zoca ubesha ngo waramusengeye. Imana yabacishije bugufi abagerageze, amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke muzovyitondera. 3, nuko yabacishije bugufi, yemera ko mugirane, yemera ko musonza, araheza abagaburira amanu mutari muzi, n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo bamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Yesu nahamwe. Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa kandi bakunda, iremera yuko basonza kandi bakunda, ngo ibacishe bugufi, ibagerageze, imenye ibiri mu mitima yabo. Burya Imana kugira ngo irabe kuyikunda, ikurabira mu mageragezo, ikurabira mu ngorane. Abisirayeli harageze igihe bari mu bugaragwa, baravuga ngo none Imana yatuzaniye iki muri ubu bugaragwa kutwicirayo, ngo iyifumu iyo tuvuma tugwa cagihe abandi bagwariya baridodomba. Imana kiravuga ati mwese mwanyidodombe nta rumwe azoshika. Imana idufashe. Ayo mageragezwa urimo, naho uri kuridodomba, ivyo bibazo urimo si ivyo kukwica, ariko Imana yarabiretse kugira ngo irabe naho wosonza, naho woca amageragezwa, yuko ugumura umugororotse bw'umuyikunda. Yesu nashima. Iraheza irabagaburira. Burya baciye umugani Abarundi ngo umuntu aheza guhemuka ibigori bikagirane, ibigori bikera. Amageragezwa urimwo, nagira ndakubwire sayo kukwica, ariko nayo kukuvugutira. Yesu nahabwa icubahiro. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ku muntu yizeye byose bimubako bifadikaniriza hamwe kugirane kumuzanira ibyiza. Ku muntu yizeye ibigushikako byose amaherezo ni meza. Yesu nashima. Ibyo uri kuracamwo ntavyo nzi, ariko umenye yuko byose bifadikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mu Baroma muzosome 8 niko havuga. Abaroma 8 niko havuga umurongo w'2-8 ngo turazi iyo byose kubakunda Imana ko byose bifadikaniriza hamwe kubazanira ibyiza. Erega hariho ibintu biza nka bibi, Imana igira gutabara. Yesu ashimwe. Hariho ibintu biza ugira utabagwe, ugatangura kuvuga ngo mu izina rya Yesu Mana ntabara ibi bintu bingize. None inyishu ya Yosefu yabonekeye hehe? Mu mageragezwa, mu kumugurisha. Inyishu yiwe yari hariya muri Egiputa. Bene se bazi yuko bamugiriye nabi, ariko basanga bari kubamusunikira hehe? Ku masezerano. Ivyo bintu uri kuracamo hakaba atacupfa n'Imana, nibiriko biragusunikira hehe? Ku masezerano Imana yagusezeranye. Yesu nashima. None Daniyeli yatemera ngo atererwe mu rwobo rw'intambwe, izina ryiwe ryari gushigwa hejuru.
Shadiraka na Meshaki na Abedenego iyo batemera gutererwa mu itanure ry'umuriro ntibari gushirwa hejuru. Umviriza rero ndakubarire, ivyo bintu uri kuracamwo, ayo mageragezwa urimo sayo kukwica, ariko nayo kugira ngo izina ry'Imana rigirene rihabwe icubahiro. Reka ari ibintu biza ariko kugira ngo bigushitse kwisezerano. Murazi ko hashobora kuza n'icago mu gihugu, icago kikaza ukavuga uti basha, ugatangura no gutuka, ukazobona ikintu kigushitseko, ntuzovumane, ahubwo bazoba bariko baragusunikira iyi Imana yaguteguriye. Yesu ashimwe. Hariho n'ivyago biza mu gihugu kugira ngo bikujane muri Amerika, bikujane Buraya. Yesu ashimwe. Nta bantu bashitse muri Amerika batopfuye bashitseyo, none icago kitazi wabo bari gushikayo. Vy'Imana nuko nyene. Yesu nashimwe. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo wehe ngushushanije hehe mu kiganza canje. Soma Yesaya 49. Soma Yesaya 49. Ejo twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo mugomba vyose bigirende abinjiye bimenyeshwe nde? Bimenyeshwe Imana. Ivyo mugomba vyose bimenyeshwe Imana. 49 murongo wa 14 haravuga ngo 49 Yesaya, ariko Siyoni ho haravuga. Iyo tuvuga Siyoni ushireho izina ryawe, ariko Siyoni ho haravuga hati Uhoraho yagizene, umwami Imana yaranyibagiye. Mbega umugore yo kwibagira umwana akiri kwibere ngo yoye kugirira akagongo burabwiwe? Ni koko abo bo kwibagira boshobora kwibagira, ariko jeho sinoshobora kukwibagira. 16 ngushushanije hehe mu biganza vyanje, inzitiro zawe ndazigirane, inzitiro zawe ndazihoza kwa maso. Imana nishimye. Ariko weho hari igihe uvuga ngo Imana yaranyibagiye, ivyanje Uhoraho ntabizi, ariko Imana irishura iciye muri Yesaya. Wariko Siyoni haravuga ngo Uhoraho yaranyibagiye, ngo mbega umugore yo kwibagira umwana we akiri kwibere. Mbega umugore aribagira umwana wiwe, aramwibagira, none yasinziriye uruyoyo bari ruri kumwe nande aramwibagira, akaza kumwibuka nuko arinze. Wariko genda gushushanije, wumviriza, reka guhagarika umutima, uri mu biganza vy'Imana. Ntusubire guhagarika umutima, inzitiro zawe Imana izihoza kwiki amaso, ngo naho gehinomu covyo uri ngumva nikizogushikura mu kuboko kw'Imana. Ivyo uriko uracamwo vyose ni Imana iriko irakuvugutira, ejo hazoba ari heza. Yesu nahabwa icubahiro. Hari igihe umuntu ashika ahantu ukamenga Imana yamutaye. Soma Yesaya aho nyene, zingurura gatoya inyuma, zingurura gatoya inyuma 5:4, ukamenga Imana yamuhevye ngo ivyanje Imana irabizi n'ivyamaze kunuka ibigira bizima. Yesu ashimwe. Kuwizeye Imana ishimwe. Vyose bifadikaniriza hamwe kugirane. Rega urazi yuko hakoho mu bugingo budashira, urazi ko wofu umuhomba ivy'isi vyose, none ikintu gisumba ijuru ni iki? Nta na kimwe. Hari ibintu umenga uriko urahomba, ariko umenye yuko Imana izogushumbusha. Gikura Imana, intumbero y'Imana ni kugira ngo uzoshike mw'ijuru. Hari igihe umuntu ashika mu bintu ukamenga Imana yamuhevye. 5:4 some ku murongo w'indwi havuga ngo mbaye ndagutaye akanya kameze gute gato, ariko nzokwiyegereza ngufitiye imbabazi nyinshi. Mana nishimye. Iyo umuntu ari mu mageragezwa, hari igihe umenga Imana yamutaye, ariko Imana ivuze ngo mbaye ndakuretse akanya gatoya, ariko nzokwiyegereza, n'abandi baze bamenye yuko ntagutaye. Yesu nashimwe. Gato ndabakebura ijambo rimwe
ntihagire umuntu aca avuga ngo ijambo ry'Imana ryavuze ngo naho ntokora ngo Imana izongaburira, ngo n'inyoni ngo twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo n'inyoni irazigaburira kandi zitabiba zitimbura. Nagira ndababwira hariho abakizwa bamwe b'ibinebwe ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwanka gukora yanke no kugirana, yanke no kuri. Umuswahili yaciye umugani muzaraukazi, umuntu akegera akazi ngo azorinda apfa ari umukene. Bibiliya yavuze ngo ntimuhagarikire imitima ku byo muzorya n'ibyo muzokwambara. Umuririmbyi yavuze ngo musisumbukiye tena chakula wala nyumba. Hariho umugani baciye ngo umunwa w'inkoko utora ukugizera, umunwa w'inkoko utora ukugizera ukungana ko kijerekana kivuge. Muremera ndakivuge? Hariho abaza kubabara. Hariho abantu bahunze ruguru batinya kurima banka gukora. Hariho abantu bahunze ruguru banka gukora. Yes, ndi umuntu umwe yavuze ngo gisagara nikibamwo ubishaka kibamwo ukizera. Ubishoboye kuba mu gisagara bisaba kugira ane. Bibaza murabwira abantu bari hanze ngo nta n'agasandorare wondunga iki abari hanze. Murazi yuko bakora ijoro n'umurango aho nta mina muvuga bayajya bayaruhiye. Hajya mwumva ibihugu bitera imbere ari uko bikora. Murazi umuntu akorera ibihumbi 50 atarya ntabirihemwo regitezo, ntabirihemwo bisi, ntabirihemwo inzu. Uyo muntu s'umutunzi genda umbwira ukorera umuriyoni, umbwire ko ari 50 sigarana. Hanyuma umuntu agaca kengera akazi ngo nkora akazi kabi. Ukora 50 ushira ku mufuko ntuyajyamwo, ntuyariho inzu, turiho amazi, turiho amatara, turiho iki, nta musonga wa rasiyo, hama ugaca ugakora nabi. Imana idufashe. Genda naravuye mu nzu y'ibihumbi 8 mu Nyakabiga kandi yari inzu nziza. Genze hakumutakura jimba kwa Simoni mwari ndihisha ngara 2005. Nasinari mvuye mu nzu nziza ugira ngo 2005 yari nziza cyane. Umuntu wese rero igihagezemwo abari cagirana, abari cagenderamwo, abari cabamwo. Mana ishimwe. Abantu benshi baratinya kuvuga iyo bapfuye. Nanje nibaza umuryango wanje umaze mu gisagara imyaka ingana, barabaye ino baraduga bongera baragaruka. Mugambye bituma rero ngo umuntu yitwararika ubwami bw'Imana no kugoro niwagororoka Imana izokubwira aho ugiye kuba. Hageze kuduga uzoduga, mugabo hageze kugaruka uzogaruka. Yesu ashimwe. Amen. Uzogaruka. Yesu ashimwe. Ugasanga umukizwa arishima ngo niyo kwikorera umufuko w'amakara. Abikoreye umufuko w'amakara mu gisagara gore amaboko turabe mu gisagara. Nasotereye umudamu wanje uyu tuba kwa Simoni turi inzu 2005, nta mukozi nta numwe yadufasha. Aguze umufuko w'amakara afise diplome ntari mwigisha no muzaraukazi gufa. Kuze umufuko w'amakara yaca ucamo kubiri, igipande kimwe agakubita ku mutwe. Harico yabaye none yaduze ruguru njasubira mu kazi mu buzima bw'ubuseribateri. Na mwene data uyu tubana mu nzu kumutakura umugabo acangura kungora nari nanifitiye akazi ngo none twige kudandaza. Numva ariko arangora kandi uyu mugabo turadandaza amaritiro 3 ku munsi niyo twadandaza y'amara. Mugabo harageze igihe ku munsi tudandaza amaritiro amajana 5. N'ubu niwo mwuga je nkora. Uyu ndi mugore umwe abwira umugabo wewe mutahe nje kurangura Kampala. Ben ntarakubona ku kaso kudandaza itomati ushaka guhera ku mutahe miliyoni. Abakizwa benshi bariko baragaye ubuzi. Uyu ndi mugabo niwe namubwira nti niwoho mutahe umugore wawe w'amavoka. Umugore wanje yicara kwibarabara n'amavoka, mugabo akagenda arasenga amahe. Uzaraukazi gufa masikini. Umviriza shengero ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tubinyankamugayo. Ugenda urasenga amahe n'abapagani uzababwira ubutumwa bwo. Genda ukora akazi. Naho ijambo ry'Imana ryavuze ngo inyoni irazigaburira, ntizirya, ntizibiba, ntizimbura. Ariko Imana itubwira yuko dukwiye gukora. Narigeze kujya muri seminari imwe muri misi yose twaze nayimaze kandi twari twigishwa n'abazungu bigisha mu Cyongereza no mu Gifaransa. Ndananiriza mugabo ndaronka certificate ndayifise ya business school ndayifise. Baratubwira ati muri Swede
cari igihugu gikenye mu myaka 150 iheze, gifashwa n'ibindi bihugu. Hanyuma rero umukizwa umwe arasenga Imana ati, Imana wavuze ngo ntuzotugira imirizo uzotugira imitwe, ngo none Mana ndagusabye ikintu nkora. Imana ati, ndaguhaye umutahe. Ikimuhereza umutahe w'isiraji ijya y'ibirato n'uburosi bwabyo. Ati rero niwo mutahe ndaguhaye. Wa muntu iburaya rero muzobaze nta mushaka kujayo, nta mukozi abaho, nta mukozi ashaka n'umushikiranganji ntagira umukozi, byose barikorera. Aca agenda rero ku mahwana y'ibarabara, aca yandika ikirindu kiranga ibyo akora. Umuntu wese umuntu wese ashaka guhanaguza ikirato atumbere ngaho, ngo yabaye umumiliyarderi akomeye cyane muri ico gihugu. Cagira amajase hari abakozi, yabaye umuntu akomeye cyane. Mumva Imana yamuhereye ku mutahe munini, utuntu dukeya. Pasiteri umwe ntarize kuvuga izina, umukizwa umwe ngo aje gutanga ikigira 10, yaramubaza ngo kino kigira 10 kivuye muri bya bintu udandaza. Yadandaza iki? Ikaranga. Araziguriramo imoto umugabo, arazubakamo inzu, ikaranga. Uyundi mugabo umwe yasengera ku mutakura, avuga ngo abantu baja kurondera amafaranga muri ville bayasize muri kareti. Yadandaza iki? Amavoka. Senga Imana ibereke ibyo mukora. Imana yavuze ngo izohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Yesu ashimwe. Ntawuvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Umviriza rero shengero ry'Imana, Yesu yavuze ngo ntaho nzoguta, ntaho nzoguhemukira. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Reka rero dusenga Imana dusomye umurongo Yesaya 35 murongo wa 4. Mubwire abagizene abahagaritse imitima mutigirane, rema ntaco mutinya. Raba Imana yanyu izozanana no guhora, niko kwitura kw'Imana izozigirene. Ibakize wowe uhagaritse umutima nureme. Jambo ry'Imana rivuze ngo ko witwararitse kugororoka n'ubwami bw'Imana. Yesu yavuze ngo ndagushushanije mu kiganza, ndaho nzoguta, ndaho nzoguhemukira. Ariko ijambo ry'Imana rirakubaza, none waritwararitse ubwami bw'Imana no kugororoka? Nta kintu ubona Imana ikugayako. Funamika amaso dusenga Imana. Aya majambo Imana yampaye abayumvise Imana ibahezagire. Nimba hari ico wumva utagororotsemo, uze tugusabira imbabazi. Ibindi navyo bizoza bigukwirikira. Ubanze witwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi navyo bizoza bigukwirikira. Ingo ubanze usaba imbabazi Imana. Imana ivuga iti ntucurema, ntimukiganyire. Abantu mwiganyiye, abantu mwahagaritse umutima ngo mbega naho nize bizoca. Abantu bahagaritse umutima ngo ibintu biriko birahinduka, bakuye amaso ku Mana. Abavuze nabi baridodomba ngo mbega bizogenda gute. Uzusaba imbabazi Imana. Yesu yavuze ngo banza witwararike ivy'Imana, wongera ugororoke. Ibindi si ikibazo cyawe, ibindi si ikibazo cyawe. Ikibazo ni cya mwene gutuma ubaho. Tubasengera Imana, dusabe bihaganire pastori hano abasengera Imana. Mana yo mu ijuru, Mana yacu igira neza, turi hano imbere yawe Data wera. Dore ubwoko bwawe barapfukamye hano imbere yawe, bakunze kukwegera, bakunze kuko ubana nabo. Turambuye ibiganza byacu tubasabira Data wera wo mu ijuru, ubababarire, ubahezagire, ubahereze umugisha. Niwe utanga umugisha, niwe Mana yacu igira neza, niwe Mana yuzuye gukiranuka. Ubakiranure, ubatunganye, twemuyera yuroke hagati mu bitekerezo byabo, hagati mu mitima yabo. Data wera wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana yacu igira neza, uri Imana ikunda abantu bawe. Barapfukamye imbere yawe Data, ubagirire neza, ubagirire neza, ubagirire imbabazi. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana ibabarira, uri Imana itunganya, uri Imana ikiranuka, abantu bagakiranuka. Ubahereze gukiranuka kuzogeza ku iherezo ryabo. Uko niko tugusabye Data wera, uri Imana ishobora byose. Turakwiriye kandi turakwizeye, tugushimiye byose kuko ubikoze.
mu izina ryawe ryera Yesu umukiza wacu, amen.